abashitsi Burundi bari barongowe n'umuntu yitwa Kaziri Joseph Batazira Yusuf. Abarundi benshi barazi uwo muntu yitwa Kaziri kubera yarigeze kuba yahawe indaro mu radio imwe ivugira ngaho Bujumbura. Imbere yuko aja muri ubwo bubisha akaba yarigeze guhabwa indaro n'ishirahamwe rivuga ko riharanira agateka kazina muntu hamwe no mu wundi rwego rukurikirana ibibazo by'agateka kazina muntu. Tubamenyesha yuko ico gihe uwo Kaziri yarahejeje gutoroka igisirikane c'u Burundi. Uwo mugwi rero wari ufise imigambi wari kurangura mu biringo bitatu kuva mu kwezi kwa Kigarama kumwaka uheze gushika mu ntango y'ukwezi kwa Rusama umwaka turimo no kuvuga 2015. Mu kiringo ca mbere gihera muri Kigarama kikagera mu ntango ya Ruhuhuma, ico cari kiringo co gushinga imizi mu Burundi mu vya politike no mu vya gisirikare. Muri ico kiringo nyene uwo mugwi wari kwihatira kumenya aho imbonerakure ziri n'ibirindiro vy'abapolisi kugira babatere. Ikiringo ca kabiri catangura muri Ruhuhuma kikagera mu ntango ya Rusama muri uno mwaka. Mwico kiringo uwo mugwi wari wateguye kubandanya ibitero kumbonera kure no kubirindiro vy'igipolisi. Ica kabiri uwo mugwi wari wiyemeje kwari ukubuza imyamamazo y'amatora no kuvuga muri ico kiringo ca kabiri. Wategerezwa kandi kubandanya gukwiza abagwanyi mu gihugu cose no kwigisha ivya politike. Ikiringo ca gatatu cari categuwe gushika mu ntango ya Rusama umwaka wa 2015. Ukurikije rero ikirangamisi c'uwo mugwi, intambara yobaye iri kirabera mu gihugu cose ikarangira mu ntango z'ukwa gatanu bafashe ubutegetsi bw'igihugu.